mu rugendo bari kubagirana n'abamenyeshamakuru batandukanye mu ntumbero yo kwerekana ivy'amashami y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yaranguriye abenegihugu mu gusahiriza leta mu iterambere ku mutumba wa Gashikanwa uri muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi herekanywe umugambi wo kurwanya ingwara ziturutse ku gufungura nabi ushirwa mu ngiro n'amashirahamwe ya ONU nka UNICEF, PAM na FAO. Sibomana Christine umwe mu bo bita mama muco aratubwira ibirangurirwa mu kigo ngarukirabuzima cyo kuri mutumba wa Gashikanwa. Mu bikorwa dukora turapima igikuriro c'abana tukaraba umwana kwatera imbere nuko asubira inyuma, hanyuma mu kubapima turakoresha umunzane dupima ibiro, hanyuma tukabapima intikuro y'ukuboko dukoresheje aka kametero muwake. Kakametero nako mu kwakoresha murabona gafise amabara atatu, hariho ibara ritukura, hariho n'ibara ry'umuhondo n'ibara ry'urwatsi rubisi. Hanyuma rero turashobora kumupima tuhereye ku igufa ry'igitugu cy'umwana gushika mu nkokora, duca turaba icya kabiri dutoye, hanyuma tugaca dupima inkikuro y'ukuboko. Dusanze umwana ari mw'iri bara ry'umuhondo nukuvuga aba yinjiye mu ngwara zo gufungura nabi, abagwaye ingwara zo gufungura nabi, uwo tuca tumutora tukaca tumushira mu kigo ngarukirabuzima. Dusanze umwana ari mw'iri bara iri ritukura nukuvuga yuko aba yaturengeye, duca tumurungika kw'ivuriro niho baca bamufasha. Dusanze umwana ari mw'iri bara ry'urwatsi rubisi, umwana bakomeye ariko tuguma duha impanuro umuvyeyi ko ashobora kuguma amukurikirana mugaburira neza kugira ntaze ahave umwana aduga mw'iri bara ry'umuhondo. Ego abadutoye rero mw'iri bara duca tubazana mu kigo ngarukirabuzima tukabafungurira ibintu dusanzwe twirimira ngaha nyene dukoresha twebwe aho iwacu tutarinda kubihiga mu mahanga. Duca dufata rero tukabazana aha mu kigo bahamara imisi 12 mu kigo tubigisha twongera tubagaburira utuntu bonyene bizaniye. Abavyeyi bituye ico kigo ngarukirabuzima ku mutumba wa Gashikanwa bavuga ko abana babo baje bafise indwara zijanye no gufungura nabi ariko bahava bakize. Jewe nazanye umwana ngaha ari mu bara risa n'umuhondo, umwana wanje yarigwaye, hanyuma rero mama muco arampamagara ndamuzana hano mu kigo. Ndamuzanye hano mu kigo baza baranyigisha ukungene ndamufungurira, bamudutekera indya nyene zibereye, ingaburo baramuha, bamuhaye, hanyuma umwana nyene mbona aratanguye arakira gake gake. Akize burya baguma bavuga ati muraza muramuzana, hanyuma batwereka ukungene tuja kubiteka, no muhira turagenda turabiteka. Hanyuma rero ubu umwana ari ku kigero ashimishije kandi n'urabe uyu n'umwana aboneka yuko vraiment yarigwaye cyane. Jewe kabisa narazanye umwana, uwo mwana ndamuzanye yagira apfa kubera mikoro make ntabwo nari mfise ndamugaburira. Maze gushanga ku kigo umufasoni Christine aravuga ati mujana wa mwana baramupima cyasanga arimo umuhondo. Jewe baramupimye ndaza mu kigo baramugaburira, arambwira ati wewe raba kuntu wodura kurikiriza muhira tujya dufaranga uvuye gutsa udura kuramo kwidagana n'utuyoba. Maze kumuha umwana kabisa mbona gumaze atera imbere ubumye mbandanye ndabikora uko nyene mbona umwana kabisa ibiro bicaye biguma biduga. N'umwana ubu yarakize, sinari nzi yuko no mutoya akaza ku ishuri, n'umwana yarakize, umwana yiga mu wa kabiri yitwa Irankunda Keve. Abo bavyeyi bari bafise abana bafise ingwara zo gufungura nabi bakaba bemeza ko indwara nk'izo zitazosubira gutera mu miryango yabo kuko bigishijwe ibijanye no gufungurira abana neza.